kwakira uwuserukira igihugu c'Ubushinwa ngaha mu Burundi, yari yaje azanye ubutumwa bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Chine, aho ashatse gushigikira Fondation Bonne Action umugiraneza nkuko yama yayishigikiye, yongera adutera intege mu bikorwa vya misi yose twama dukora, na cane cane ko twama twitabira ibikorwa vyahariwe umunsi mpuzamakungu w'abagendana umugera wa sida, wamuba itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri. Rero kashima n'ingene twakiriye abaje baserukira igihugu c'Ubushinwa kugira ihuriro ku rwego rwo hejuru ry'abakenyezi, kuko bashima ingene twabakiriye kandi n'ivyo bemereye Fondation umugiraneza ko ubuserukizi bw'Ubushinwa buzoguma bukurikirana. Navyo mwava mwiyumvira muti nibiki? Ibijanye n'ibijuwe vy'abana, abana kugira ngo mu mutwe bakine buguruke kandi babone kure. Twashoboye no kuvugana ibijanye no kwigisha abana, twatanguje ishure hariya Igihinga, twifuje ko nka rimwe mu ndwi boshobora kuduha abigisha baza kubigisha urwo rurimi, kugira ngo abana bazoshobore kuronka nk'amabursi baze bashobora kuruvuga neza urwo rurimi. Hanyuma nk'uko vyama buri mwaka barakunda kumpa burse z'abana, rero bari baje kumbwira ko n'ubu unye hariho isezerano ko bashaka kumpa nka babiri, harimwo n'abakenyezi bahora bagenda kwiga baciye kuri Fondation Bonne Action mu gukomeza imigenderanire dusanganywe n'igihugu c'Ubushinwa. Ivyo navyo nyene turabibakengurukira cane, kuko nta terambere ryobaho n'ubumenyi nabwo nyene busigaye inyuma. Hanyuma twavuganye ibitari bike bijanye imigenderanire myiza, n'ukuntu bakenguruka ko twagiye muri forumu y'abakenyezi hariya anye mu Bushinwa. Ivyo vyose babikenguruka, kandi murazi ko imigenderanire myiza atari itanguye ubu, ari yamyeho kuva kera, iri hagati y'Uburundi n'Ubushinwa. Rero muri make urugendo rw'uwuserukira Ubushinwa ngaha mu Burundi rwari urwo gukomeza imigenderanire igihugu c'Uburundi gisanganywe hamwe n'Ubushinwa, biciye ngaha muri Fondation Bonne Action umugiraneza, kubera natwe iyo migenderanire turayemera kandi turayizi ko isanzwe ihari kuva kera.